Ni mwaramutse canke mwiriwe bakunzi ba Rock Media, bakunzi b'ibiganiro ca Rock Sports. Musanzwe mubizi ko tuba turi kumwe ku munsi wa mbere canke ku munsi wa gatanu muri Rock Sports. Ni uno munsi ku munsi wa mbere ni ikiganiro ca Rock Sports kije kudufasha gutangura indwi nshasha. Muba musanzwe mumenyere ko kenshi tuba turi kumwe n'uwitwa Ngurirwa Enedarde, ariko uno munsi yaje kuba afatirwa. Tuza kurabira hamwe amakuru y'inkino atandukanye ni hano mu Burundi. Ni VBL Playoffs no munsi ije gushika muri finals. Tumaze kumenya ko ni urunani na DYNAMO ku nshuro ya gatatu imyaka itatu ikurikirana zije kuba zihurira muri finale ya VBL. Ni muri football umugwi w'Igranora utahukanye igikombe ca Nkuru Nziza Cup. Nkuru Nziza Cup hari mu ntara ya Makamba ku munsi wa gatandatu. N'amakuru y'inkino atandukanye avugwa kandi kuri STADE INTWARI. Tuza kuva no mu Burundi twerekeze ku mugabane wa Amerika. Ni Coupe du Monde Club uno munsi iriko irabandanya, niyo makuru y'inkino akomeye cyane ku mugabane wa Buraya, ku mugabane wa Amerika, ku isi yose, kuko ni Coupe du Monde Club. Ni imigwi iva mu mihingo itandukanye y'isi, mu migabane yose y'isi. Uno munsi bageze muri huitième de finale. Hari imigwi yamaze kuba mbere ikatisha itike yo gushika muri quart de finale. Reka tumira amateka duheze tugaruke nido ry'iganiro cacu. Twamaze kuba tugaruka nido ry'iganiro ni Rock Sports. Uno munsi tuje kuba dushika neza na neza duhera hano mu Burundi. Ni iganiro cyo kuno munsi wa mbere, novuga ngo nico kiganiro ca nyuma tuje kubashikiriza mu kwezi kwa gatandatu. Mbere ko dutangura neza neza ibiganiro cacu, tubane twifurize abarundi bose n'abakunzi b'u Burundi umunsi mukuru mwiza wo kwihukira ku Burundi. Nibaza ko ari ukuhimbaza, nibaza ko azoba ari anniversaire igira 65. Ubona ko Uburundi bumaze imyaka 65 bwiganzuye abakoroni. Reka dutangwe neza neza na Rock Sports. Uno munsi ni muri VBL ku munsi wa gatandatu. Ubona ko ni umugwi w'urunani waje kuba ukatisitike maze uhamvya DYNAMO muri finale za VBL. Ni match y'urunani yatsinze umugwi wa Remesha amanota 70 kuri 55. Uvuga ngo difference amanota 15 hari muri game 4. Ubona ko ni Remesha yihagaze ko yavuga ati twebwe wapi ndashaka kubitwa sweep n'umugwi w'urunani. Ni Remesha ubona ko ni equipe iri top, avuga ati tuje guhangana n'umugwi w'urunani kuko haje kuba ivyerekana muri saison régulière bagize 1-1. Uvuga ngo match are Remesha yitwaye, match retour urunani rwayitwara. Ubona ko ni Remesha aje muri playoffs uvuga ati twashoboye kubatsinda muri saison régulière, ntaco buza ko tuza kubatsinda muri hano muri playoffs. Nuvuga ngo ni match y'urunani rwatsinze match ya mbere, Remesha iza gutsinda match ya kabiri. Ubona ko abantu bari batanguye kwiyumvira ati mbega ino Remesha ni urunani rugiye kwikura gatwe imbere, ariko ubona ko ni urunani rwaje register ibintu bimwe cyane byari bikomeye biza gufasha urunani rushobora novuga ngo gutahukana intsinzi 3-1, 3 victoires contre 1 ya Remesha. Ni uno munsi rero urunani ruje guhura n'umugwi wa Remesha muri finale. Nibaza ko ntibiraza ko bivugwa, ariko twizera ko ku munsi wa gatandatu muri weekend nkino cyo gutangwa. Nta tangazo rya FIBA rirasohoka, ariko turavye ingene iminsi iri kuragenda, umuntu ashaka kwibaza ati ku munsi wa gatandatu tagihindutse imigwi irashaka kwinjira mu kibuga. Urunani na DYNAMO ku nshuro ya gatatu ikurikirana. Inshuro ya mbere igikombe cyaje kuba gitahukanwa n'umugwi wa DYNAMO. Inshuro ya kabiri igikombe cyaje kuba gitahukanwa n'umugwi w'urunani. Benshi baravyibuka mu rukino rw'indwi ku mwaka uheze, yari seri yagiye gushika muri 7e match. Ubona ko yari seri iryoshe cyane. Baza ko bizogwana bwashoboye kubona seri yari iryoshe nko mwaka uheze hano muri VBL. Uno munsi n'umugwi w'urunani nibaza ko waje kuba wongereza ibintu. Turashaka kuvuga ama point clé no munsi y'ama victoire y'urunani. Ubona ko icyambere tushaka kuvuga ni retour en forme yitwa Landry Ndikumana, capitaine emblématique mu Burundi, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du basketball Burundi. Ubona ko ni yamaze igihe mu mpere ya saison iheze. Ubona ko yari ya dropping forme cyane gose, mbere arashaka no gukurwa mu bakinyi 12 baje kuri feuille de marque yo mu Burundi. No munsi ubona ko ni element clé y'umugwi w'urunani. Ubona ko ni meilleur joueur w'umugwi w'urunani uno munsi, ntawo bideha. Amaze inkino zishika kuri 2, izi nkino zose batsinze Remesha, ariko n'imiburiburi ku manota agera kuri 18-15. Ubona ko ni Landry Ndikumana uno munsi ahagaze neza cyane, biri muri bimwe bituma umugwi w'urunani ufite ama réussite menshi. Ni Dikonk mu nkino za ugwa mbere n'ugwa kabiri nawe yatari ko arakinisha, ariko ubona ko mu gwa gatatu n'ugwa kane yari element clé y'umugwi w'urunani. Twaje ko twivuga ati il faut que umugwi w'urunani
wibaza cyane kuri bano bajore baje gukina saison hegire, navuga Dikong, navuga Landry Ndikumana, tuvuga Prosper Muhire, mugabo uno munsi wana ko umwanya wo gukina ni muto cyane, ariko kandi birumvikana kuko ari kuri post imwe na Thierry Sanye mu mail pivot, hano uvuga ngo muri VBL nta dute nimwe irimo, ubona ko bica bigwana ko Prosper Muhire aza kuba yintegra muri no equipe mu urunani. Nibaza ko ni seri itubikiye byinshi hagati mu urunani na Dynamo. Sur le papier ndashaka kwemeza ko urunani ruri favori. Mugabo ni kenshi twamaze kuba tubona amafavori baza gutsindwa n'aba outsider. Ni Dynamo ntitwishira kure cyane yose urunani sur le papier même, kuko nanyene ifise effectif nziza, ifise abajako beza cyane, afise Gibert, ifise Brian Kavakure, ifise Congo Clement n'abandi benshi batandukanye, nako bafise equipe nziza cyane, bafise umu entraîneur mwiza cyane. Nibaza ko tuje kuba tubona seri ikomeye cyane hagati no mugwi w'urunani na Dynamo. Twibukanye imbere ko banatsindanye bose muri saison régulière, victoire imwe ku mugwa Dynamo muri match aller, victoire ku mugwa urunani muri match retour. Ubona ko ni seri itubike ibintu byinshi cyane. Tushobora kuvuga ko ku mugwa urunani bagize recruitment menshi par rapport umugwa Dynamo, baje kongereza amahanfo. Twaje kuba tubona Patrick Magrin, William Perry naho nyine yaje kubavunika, twaje kuba tubona Perry Paris naho nyine. Bon, no musi turabona Apollo iyo nitona contribution yiwe, kuko urabona ko amaze gukina match zibiri, nibaza ko amaze gutsinda amanota ane yonyine muri izo match zibiri, atatu muri match ya mbere, inota rimwe muri match ya kabiri. Vuga ati mbega niwe azoza gutera ubwoba uno mugwa wa Dynamo. Reka turindire turaba. Mugabo nibaza ko n'umugwa wa Dynamo aje kubugira amahotima meza cyane, witwa Garba yaje kuba mbere atwara n'agashimwe ka meilleur de la semaine mu ndwi iheze. Ubona ko ni bigaragara ko ni hanfo nziza cyane muri Dynamo. Reka turindire itangazo bwa mbere ya November cyangwa calendrier ya Febabu imenyesha igihe inkino zije ku, ariko twizere ko tugiye kubona seri ikomeye cyane, tugiye kubona basketball iri kuri niveau yo hejuru hagati y'umuguru na Dynamo. Nibaza ko azoba ari bataille ikomeye gose hagati y'abantu bamenyereza babiri, Julien Chenyo kuva mu gihugu cy'u Faransa mu mugwa Dynamo, ndetse na Inaki Garcia kuva mu gihugu cya Espagne mu mugwi w'urunani. Ubona ko azoba ari duel idasanzwe hano kuri Tana Departement hagati y'aba Blues ndetse n'aba Greens. Reka tuve muri basketball tuje mu ntara ya Makamba, ni kuri Nkuru Nziza Peace Park Complex Stadium hariko haba iganwa rya Nkuru Nziza Cup. Ni Aigle Noir yaje kwitahukana iryo higanwa itsinze umugwi wa Dekong kuva mu gihugu cya Vietnam. Ubona ko ni mu mwaka weze bari bazanye equipe mu gihugu cya Espagne yitwa Académie de Rambla. Ubona ko ni Aigle Noir yatwaye ikombe itsinze Académie de Rambla, uno musi yatwaye ikombe itsinze umugwi mu gihugu cya Vietnam ibitsindo 3-0. Ubona ko ni Aigle Noir mbere ni nizi nkino ziko zirafasha gutegura gusohoka guserukira Uburundi muri CAF Champions League. Ni umugwi Aigle Noir aherukayo muri 2019, na ku myaka 6 yose yari iheze. Aigle Noir yaje itwara ico gikombe ku bitsindo 3-0 byose byaje kwinjira mu gice cya kabiri c'urukino. Ibitsindo bibiri byitwa Kamana Karim n'igitsindo kimwe ca Sosten. Ubona ko ni Aigle Noir yaje kuba itahukanisha igikombe. Ikintu kivugwa cyane ni novuga ngo ni akabahasha kaje kuba gahabwa iyo migwi ibiri. Ubona ko kari hejuru mbere gusumba n'akabahasha gahabwa equipe itwaye igikombe ca Primus League. Umuntu akibaza ati mbega ino Nkuru Nziza Cup kubera iki isumba, novuga ngo ama envelope yayo asumba envelope zihabwa imigwi ije kuba itwara kino gikombe ca Primus League. Umugwi wa Aigle Noir waje kuburonswa imiliyoni 50 z'amafaranga y'amarundi. Umugwi wa Dekong kuva mu gihugu cya Vietnam wabaye wa kabiri, watsinzwe muri urwo rukino, waronkejwe amafaranga angana n'imiliyoni 40 zose. Ubona ko n'amafaranga menshi cyane ugereranije n'amafaranga ahabwa umukinyi equipe itwaye igikombe muri Primus League. Umuntu akiyumvira amahera aba yakoresheje. Ndibuka ko muri no mwaka w'inkino wa 2024-2025 mu mugwa Vitaro baje kuba bagira novuga ngo Assemblée Générale mu minsi yeze, baravuga ati umwaka wose bakoresheje amafaranga angana n'imiliyoni 688. Ubona ko inyungu ikoresha amafaranga menshi gose mu mwaka, ariko ikinjira kiyaba ari gito gose. No tuko twabona imigwi iriko arakwita abakinyi benshi cyane, ariko ukiyumvira ati mbega amafaranga ko barashiramwo bazoyaronka ryari. Ubona ko ni ino FFB nibaza ko hari byinshi iri kwirigira kuri no competition Nkuru Nziza Cup, iri kwirigira ku bindi bikombe biriko birakino hano, kugira ngo nayo ishobore kongereza utuganuke dutandukanye. Muri ntara ya Makamba nyene hari ku munsi weje, ku munsi w'Imana, ubwo rukino rwabaye ku munsi wa gatandatu. Ku munsi w'Imana ni FFB novuga ngo yatunganije Assemblée Générale kugira ngo barabire hamwe byinshi byavugiwemo, bikaba byari bijanye na
Stade Intwari ubona ko yamaze kwemerwa na FIFA, yamaze kwemerwa na CAF, mbere bavuga ko nkino za Aigle Noir canke Flambeau du Centre zishobora kubera hano muri CAF Champions League canke CAF Confederations Cup. Ikihari nuko kuri uno musi wa mbere hariho urukino ruza kubera kuri Stade Intwari, ruza guhuza umugwa w'intamba mu rugamba batarenze imyaka 23 baza kwakira uwo mugwi wavuye mu gihugu ca Vietnam wakinye na Aigle Noir ku munsi wa gatandatu witwa The Kong. Azoba ari igihe cy'isaha 9 kuri Stade Intwari, mbere bakavuga ati no kwinjira azoba ari kubu, nta mafaranga aza kurihishwa ku rukino rwa mbere ruje kuba rukinirwa kuri Stade Intwari kuva ikibuga giheza kubakwa. Nibaza ko byinshi cyane turashaka kuvyumvira kwitwa Alexandre Muyengi asanzwe arongoye FFB, yaje kubavuga byinshi kubijanye na Stade Intwari. Uko vyifashe tuje ku Muriri. Stade yari yubatswe imyaka ishika kuri 3, no kuvuga ama inspection atandukanye yaragiye araba. Ubu rero twovuga yuko twari tugeze nko muri demi finale canke nka finale gatoyi. Haraje ubuserukizi bubiri, abavuye muri FIFA n'abavuye muri CAF. No kuvuga FIFA yaje kuraba yuko ujya musezero ukwije amategeko. Uwa CAF nawe kwari kuraba izindi nyubako ko zikwije. Rero icyakozwe, abantu ngira ngo batatahuye neza, n'urupapuro rwatanzwe na FIFA. FIFA yatanze urwandiko certificat ivuga yuko ijya pelouse synthétique ikwije amategeko, ko guhakinira bishoboka. Mugabo bitandukanye no kuvuga ko stade iri homologue, ariko pelouse irakwije ibisabwa n'amategeko. Uwa CAF nawe yaraje aragira inspection yiwe, arabona yuko ibibura ahanini ari equipement. Inyubako muri rusangi ni sawa, mugabo ikibuze ari equipement. Amakamera de surveillance, ijya tableau électronique ibimanitse yerekana ibitsindo niki, tableau électronique ya remplacement kuri 4e arbitre, hamwe n'utundi two mu mavestiaire umuntu ashobora kongerako. Nari nabivuze mu nama nka ubwiherero bw'abarubitre babigeme mu gihe trio arbitrale yoba ivanze abigeme n'abahungu ntibahurire ahantu hamwe. Ivyo navyo no gushiramwo utuntu tworoshe gose, nta kintu rero novuga kidasanzwe. Rero stade ntiri homologue, ico novuga kiri homologue niyo pelouse. Mugabo dans 15 jours equipement izoba yabonetse yose, uwa CAF acagaruka niwe azoca atanga icegeranyo yuko stade iri homologue. CAF rero niyo yomologa ama stade, si FIFA. FIFA yirabira kiya kibuga cyo hagati. N'uyu wa CAF aguma tubaza equipement zarashitse. Nari nayivuze nukuvuga nubu iyo tumutwara nka hari depot tukamwereka ati camera de surveillance ngizi, tableau électronique ngiyi, sinzi ivyo vyose iyo tushobora kubimwereka yari kuvaho atanze raporo ati turemeje yuko stade ikwije. Mugabo ni kimenyamenya kandi ko ibintu bimeze neza. Niyo stade twatanze tuzokwakirirako kesa swa ma club champion canke equipe nationale mwizi competition buca zeba mu kwicenda. No kuvuga kubona CAF ataco itafuse ngo Stade Intwari, nukibona yuko mu minsi mikeyi izoyemeza. Nico rero novuga gutanga umuco kugira ngo abantu bavyumve neza. Ni igikombe c'isi c'imigwi ku nshuro yaco ya mbere muri formation. Bon, cyahora gisanzwe ikintu ariko uno musikigi muri formation nako ni igikombe kigiye kuza kwiraba inyuma y'imyaka 4. Kare yari Coupe du Monde Club ikinwa ku mwaka igahuza ama equipe ashika kuri 6 canke ama equipe yatwaye ibikombe ku migabane yayo. Urabona ko uno munsi ni Coupe du Monde Club aje ifise formation, ifise forma nk'iya Coupe du Monde n'etsone tuzi imigwi 32. Uno munsi bageze muri huitième de finale, mbere hari n'imigwi yamaze kubironka itike yo kuja muri quart de finale. Urabona ko ni
inkino zaje kuba ziba ku munsi novuga ngo muri weekend de finale hamaze kuba inkino zitari nke. Umugwi wa Chelsea warashoboye kubandanya uno munsi twabugeze muri quart de finale ni nyuma yo gutsinda umugwi wa Benfica ibitsindo bigera kuri 4-1. Ubona ko ni Chelsea yamaze kuba ikatisha itike ryo kuja muri quart de finale. Undi mugwi wamaze kuburonka itike ni umugwi wa Palmeiras naho nyene waje kuba uronka itike no mu gihugu ca Brazil utsinze abagenzi babo muri Brazil nyene ba Botafogo ku gitsindo kimwe ku buso. Ubona ko ni Palmeiras naho nyene yamaze kuba ikatisha itike ryo kuja muri quarter finals mbere ikazoca yafronta umugwi wa Chelsea. Ni Chelsea na Palmeiras ni afisha yamaze kuba imenyekana muri quart de finale. Ni ku munsi w'ejo n'umugwi wa PSG waje kuba utsinda umugwi wa Inter Miami. Uvuga ngo ni PSG waje kuba itsinda Leo Messi. Leo Messi ahora mu mugwi wa PSG ona ko baje kuba batsinda ibitsindo bigera kuri 4 ku buso. Ibitsindo byose 4 byaje kuba bitsindwa mu gice ca mbere, harimo ibitsindo bibiri by'uwitwa Joao Neves kuva mu gihugu ca Portugal, igitsindo cy'uwitwa Achraf Hakimi kuva mu gihugu ca Maroc, n'ikindi gitsindo umugwi wa Inter Miami waje kuba witsinda. Ubona ko ni Inter Miami PSG yamaze kuba ibandanya muri quart de finale mbere ikaba yamaze no kuba imenya umugwi bazoza kuba bahura muri quart de finale. Naho sundi ni Bayern Munich waje kuba utsinda ku munsi w'ejo umugwi wa Flamengo, undi mugwi w'umugwi ca Brazil wamaze kuba usezererwa. Ni Bayern Munich waje kuba itsinda ibitsindo 4-2 umugwi wa Flamengo, harimo ibitsindo 2 by'uwitwa Harry Kane, maze umugwi wa Bayern Munich ukazocura n'umugwi wa PSG muri quarter finals. Ubona ko ni affiche komeye cyane, ni affiche mbere umuntu ashaka kwibaza ati ni digne d'un match de la Ligue des Champions. Ubona ko ni PSG Bayern ni zimwe mu ekipa akomeye cyane ku mugabane wa Burayi. Ubona ko azo ari match ikomeye cyane. Uvuga ngo hari imigwi imaze kumenyekana muri quart de finale. Mu migwi 8 ya nyuma uno musari ho umugwi wa Chelsea, hari umugwi wa Palmeiras, hari umugwi wa Bayern Munich, hari umugwi wa PSG, hariho iyo ni imigwi 4 imaze kumenyekana. Hari n'indi migwi 4 ishobora kumenyekana. Ni kuri no musari urukino rudasanzwe hagati y'umugwi wa Man City uza kuba wakira umugwi wa Al Hilal kuva mu gihugu ca Saudi Arabia. Hari imigwi ya Dortmund tarakina neza ko imigwi yose gushika ku munsi w'ejo hazo hamenyekanye imigwi 8 ije muri quarter finals. Ni ino Coupe du Monde Club iriko yavuga ko amajambo menshi bavuga ati abarejande batandukanye bitwa ba Stoikov bavuga ati abakinyi ko baridoga ko bakina inkino nyinshi ku mwaka ariko ntibidoga bavuga ko bahembwa miliyoni 200 ku kwezi. Ni amajambo aje kuba yishurwa n'uwitwa Joseph Pep Guardiola Jurgen Klopp yaje kuba yishura avuga ati muri NBA umukinyi umwe arashaka guhembwa miliyoni 50 ku mwaka, ariko muri NBA umukinyi umwe abafise minimum amezi 4 y'akaruhuko mu mwaka. Ayo mezi 4 yaje kuba atanga karo Jurgen Klopp avuga ati Virgil van Dijk kuva yakina football ntarigira aruhuka amezi 4. Uvuga ngo umukinyi wa NBA aruhuka amezi 4 mu mwaka kandi bahembwa amafaranga menshi cyane kurusha abakinyi bakina football. Nta naho bahuriye na gatoya, ariko bo baronka akaruhuko kanini. Ni Jurgen Klopp kandi yaje kuvuga ati ni ku nshuro ya mbere kuva FIFA yakabaho iki cyiyumviro ca Coupe du Monde Club nico cyiyumviro kibi cya mbere FIFA yigeze igira gushira mu mupira w'amaguru. Nuvuga ngo ni no Coupe du Monde Club batariko barabona kumwe. Ni bavuga ko ni ihiganwa riza kuba riruhisha abajoueurs batandukanye no musava mu Coupe du Monde Club baci batangura pre-season mu kwezi kuza bace binjira mu mashampiyona yabo. Ubona ko akaruhuko kazoba ari gato cyane. Shampiyona ni yahera nta karuhuko kazoba kahari, bazoba bagiye muri World Cup. Ubona ko ni abajoueurs ba football no musi bakwagiye. Ni no Coupe du Monde Club rero itari kwirabonwa n'abantu benshi cyane kumwe bayivuga ko amajambo menshi, hari bamwe bayikeza, hari abandi bayinegura, ariko niko byama bimeze. Reka ikiganiro cyacu cya Rock Sports cuno musi tugarukirize hano. Ndabashimiye ku kanya mumaranye natwe. Isango ni ku munsi wa gatanu.